komera imana amashi turababona abashitsi twongera amashi Yesu kubw'aba bene data imana yatuzaniye. Haleluya. Tubakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Mubagumbire mubaramutse abo mwegeranye muvyagire mubabwire ngo kaze muri repentance. Burya reka ndababwiza ukuri, Imana irakeneye ko repentance hano kumusaga tuva mu bukene, sivyo? Tumaze iminsi turiga izo nyigisho, tumaze iminsi turi muri ivyo bintu. Ngiye nabigishije inyigisho kwa Mungu urango dani azazi siho yari nabigishije gukora ko umuntu wese ategerezwa kugira ikintu akora. Uwo ari we wese ata muntu n'umwe yobura ikintu akora. Haleluya. Tegerezwa kubiriyasha kugira ngo ubeho. Haleluya. Mwabadamu mukore. Narabuze umutahe, oya nta mutahe wobura. Umwaka umwe, ibiri, itatu, ine, itanu. Wowe ukeneye umutahe ungana gute? Ukeneye amamiliyoni, ukeneye uwa Siyoni. Aho wobura. Ngo nimba ukeneye gukora uko inkomezi zawe zingana, koresha duke Imana igenda iduhezagire. Haleluya. Koresha dukeya, 10,000 ushobora kubikoresha. Naho ibintu byabaye nabi, irengarenga z'10,000 baza ngo ni itomate yazacumi n'izikika waranga akugira ziriho nazo 10. Amavoka y'10,000 mbego nangaye. Amavoka 10 ubuni rimwe ni 2 zitanu. Mugabo urumva nawe waranguye, none ucurirangura 2,000 nyine. Bate gucurira abo wariranguye 1,500 sakasi. Numva 10 atarimo amavoka 15. Harimo 15 oya. Amavoka angahe? Seti edi. Ariko birashoboka ko 5 yo kuviramwo. Ruzenya dushingiye ntahe kumugoroba, dimanche kumugoroba. Uyu kozi w'Imana yiri yadushingiye ntahe y'umuntu yatanguye gucuruza akoresha ngahe 45,000 nawe nyine aguranye. Numva yakorera ku kwezi ngahe acha bakarani rero acha karanti agenda gura. Yari umukozi wo mu nzu, bajya abakozi bo mu nzu bajya nyine mukoresha yakorera 25,000. Acha asaba mabuja wiwe amugurane 15,000. Acha 40,000. Acha genda iwabo ruguru agura igiti cy'amavoka kitarera. Abwira umuntu uti ndabira kwa naka cya giti ciwe cy'amavoka ndakimurangure. Acha rakimurangura. Yagikuye mwangahe? Oya cyagikura mwangahe? Cheze ayagurishije nawe yacayagurisha 300,000. Ubu akora iki? Ubu iyi saa tuvugana akura ibintu imise ijya bahinguramwo amasabune, ayakura hariya ku muzinda fuso yuzuye ayizana ajya muri savono. Yatanguje ku 40,000. Ubu n'umubosi wo kari mu babosi
unashobora kurangura ifuso yuzuye imise. Ikiro cy'imise nangahe? Ikiro cy'imise ni 3. Fuso yo kuzwa n'ibiro majana nangahe? Ibihumbi. Toni amatoni. Murumva ugezageze. Yatanguriye kuri 25 ko yari umukozi wo munzu. Ikibazo dufise nitugire hishurirwa. Umuntu araguha 10,000 ugacumira ngo ejo nzoronka yanjye. Umuntu yaguha 50,000 ugacumira ngo ejo nzoronka yanjye. Waronka 5 ugacujya ngo ejo nzoronka ibindi. Nabwiye ngo tumonyo twiziganiriza indya zatwo zo muci. Ariko ngo tunzanira twa tumonyo twisiganiriza indya zatwo zo muci. Ntitugira umubwiriza ariko twisiganiriza indya zatwo zo muci. Haleluya. Gute wewe umuntu ufise ubwenge bw'ubumana ushobora kuvuga ngo ndumuke ko genda umworo? No. Umusenga kuko iyo umuntu asenga agasoma Bibiliya ategereza kugira ishurwa muri yo. Dusuzugura akazi, dusuzugura ibikorwa. Ngo je kise no gikora ngo cengo ndumunyamuji ngo je nokore. Haleluya. Tegereza kugira icyo gukora iki? Uraso bigiza ngahe ku munsi? Iyo ronse benshi bigiza nangahe ku munsi? Tuko turigisha. Urashobora gusuka nk'abantu 2 ku munsi. Nuko ushobora guca nka 50 ku munsi. Ndaciye. Wabuza ko nubura n'umwe. Ushobora kurasenga tubita. Canke 10,000. Dufata uronka 10,000 ku munsi. Uri umubosi. Hari abantu benshi usumba bazinduka batonda mu biro. Hari abantu batonda mu buzi bwa leta bafite diploma dahembwa turi wasamire niba hari. Cyangwa video, cyangwa ka video apana ifoto. Cyangwa muri YouTube apana muri Google, muri beauty. Haleluya. Twiziganiriza indya zatwo zo muci. Turazi ko tutazokwama turi mu bihe byo kwimbura. Hari igihe cizu nk'abantu b'Imana nimukore. Nimba uri umugabo ufise umugore wa nabicuritse. Nimba uri umugore ufise umugabo wawe akuronderera, ntuzo have wibaza ngo igihe cyose tuzokwamana. Arashobora kugwara, arashobora gupfa. Usheko karangura, arashobora gupfa ukaba umupfakazi. Ana abapfakazi barimo. Warareza amaboko wibaza ngo uzobaho gute? Arashobora gupfa, arashobora kuba ikimuga, ashobora kugwara ingwara ituma adasubira kuva mu nzu. Utegerezwa kugwana intambara yose ishoboka y'ubuzima. Rapido, nyarutsa ndikani ukuranevya. Haleluya. Utegerezwa kugwana intambara y'iterambere. Ujari kintu navuze hano, Imana niramukimbwiye tihereza ikintu umuntu, ntabwo nzosubira kumugabira. Nzomugurana. Wera hereza umuntu kibaza mu muhengo agiye kurondera agaca ava ngaho arangurura mu isoko gusuma akaboga umuhaye 20,000 akabara yariye uwo mwanya nyene. Haleluya. Tegura iki kora iki kintu ukora. Ukora iki? Niwitunze nibibesheje. Urihira umwana umurira ngaho ku kwezi. Numvise avuga igifaransa ubushize ngaho. Umwana wawe numvise akavuga igifaransa. Yiga muri maternelle mu wa mbere. Ukwezi umurira ngaho. 4,000.
watubonye engene kikoreye umuceri agura iyo muze ajya turiko turashakisha imibereho. Amen. Utegerezwa kurondera kuba ko wabayeho. Utegerezwa kujya uzokuma mu masengesho ya buri gihe hajya akavuye gusuma kagusunda ubwenge kagira ibigega kagira stoke. Uziko hari abantu hano batigira bagira stoke mu nzu wabo n'umunsi n'umwe aronsi roho ya buri munsi afungura abatomboye ariko kariya kiziganiriza ibyo kujya byako byo muci. Erega hazoza izuba abantu ubuzima burahinduka. Uyu munsi wanyu mushobora kuba mumeze neza ibintu bimeze neza ejo ubuzima bugahinduka. Haleluya. Ubuzima burahinduka. Twige gushakisha ishengero rya repentance hano kumusaka rikwiye kuba ishengero ry'abakozi. Rigiye kuba ishengero ry'iki cy'abakozi abantu bakora kugira ngo babeho. Sinababwiye ati dusengera amafaranga aze mu mufuko bikanga. Nubona nawe tubasengera ngo akira amafaranga akira poke ya franga poke ya hela nibikunda utegereza guhura n'umuntu ayaguha cyangwa ukayakorera. Ubu ni banga yabagitanga amafaranga ibanga yabagitora amafaranga mu nzira bari abantu bagita amahera ayuba mu hira byanse ngo reka ngenda zunguruka mu ndabakora abantu batora bitanu ubitora he. Ubu ni bagita amafaranga hari kera. Ubu n'abagabo nibacibagira amafaranga mu mifuko ava muhira asofye imuze mwabadamu nimukore. Haleluya. Uracibagira amafaranga mu ipantaro mwana bigishoboka hari kera. Haleluya. Bivuze ndabikugwese niyo ntego nshaka kuvuga ariko nibwiye kuri iki kintu uze kikibahejeje gukora kw'aba bantu 50 ni menshi ugira akabukora. Amen. Uziko ari abagore usanga batazi inshingano zabo ugasanga azi gusenga menshi ugatazi inshingano zo mu rugo iwe. Ari umuntu yigeze kuvugana ni Denise Munziza yigeze kuvuga akantu ariko ari igice batera abagore usanga badashobora imisi yose yamakushengera umugabo bamubaza ngo uvuye muri korari uvuye mvuye gusenga uvuye niyigera kubona mu rugo niwige utunga ibyo mu rugo rwawe wamakushengera usanga urazi gutunganya ibyo kurushengera umugabo ibyo muhiri wanyu utazi kubitunganya. Iyo ni kosa. Amen. Nimba ukora ukaronka 10 ayo mahirwe waronse yo kuronka 10 ukabironka ku munsi menye ubironse no munsi dushobora kubigura. Nuco ufata 10 ngo ndabizi ngo buri munsi nzohora ndonka 10 ugacuya jya yose ngo ejo nzoronka yani ya bitatu ubike 5 igihumbi kibi cha déplacement nimba ufata bisi ikindi igihumbi kibi ciki cha dime kigira 10. Uziko abantu benshi badatanga igira 10 kandi baronka amahera. Nimba uronka 10 menye ko 5 bibike ujye 3 hanyuma igihumbi kifate ko déplacement igihumbi kibike ukitange mu rushengero ukitange mu nzu y'Imana. Atari uko uzokumucira mu futoboza kuko ejo ibintu birahinduka ubuzima burahinduka. Haleluya. Ndavuga haleluya. Bamwe bigeze kuva gusenga ahantu hariya Tanya hariya mu Gihosha ari ahantu hari serire bavayo bavuye gusenga bari abakobwa n'abasore bashushe mu mavuta ebana yo gusenga baraza baramanuka bageze hajya mu kigo hafi ya ambassade babona amazu meza iyi nzu ndayifashe inzu y'abandi biyubakiye murayifashe
umukozi Imana ngo yavuze ngo fata urayifashe barakumena umutwe va ngaho wirukanga ni bakubone ufashe inzu itari kwawe winda yifashe ngo niyanyu iyo modoka irenga yinda yifashe uyifatisha ikiki urayifashe umuntu yafashe amafaranga yiwe ayabika aho hantu atanga ikiguzi nange urayifashe pokea baraka ngo amen ngo chakira urachakira umuyaga iyo tukubwiye ngo chakira sukuvuga ngo chakira umuyaga haguruka ugira icyo ukora hama icyo ukora Imana igihezagira uzobucakira ngo chakira imodoka ngo chakira visa uzoyira utagiye muri ambasade ndakubwiye ngo akira visa byakire nivyo umutima ariko tuzinduka ugenda urondera bikenewe nugira passport nugira na laissez-passer nugira na CPG ngufashe ngurakire kuja muri Amerika bane bapfa kugenda urugendo haleluya nihiganwa uriruka urapambana urabona wowe kugira uvuke wewe ubeho watanguye amahiganwa tanguza amana kugira ngo umwana apfuke kugira ngo umuntu abeho n'urugamba Imana tubwire neza kugira ngo urubuto rw'umugabo ruhure n'urubuto rw'umugore ruvemwo umwana ni vita amen imbuto zipfuye mu mugabo zinjiye mu mudamu asohoka nk'imbuto miliyoni 3 muri izo miliyoni 3 zose zigenda zihiganwa zirondera rumwe gose guhiruka rurondera urubuto rumwe rw'umugore zindi zose ziruka zipfira mu nzira hagatsinda rumwe wewe n'intambara ihamba zindi zose zirapfa utegerezwa kwiruka si uri kurarondera ubuzima wenyene si uri kurondera kubaho wenyene n'abandi bariko bararondera kubaho ariko ukwiriye kwiruka ugapambana ukabuwa imbere apana kubuwo hasi apana kubuwa inyuma kubera ko ari umuntu yavuze sinzi umusina ko ndigisha ngami ngari kwa gatatu sinzi umuntu yavuze ngo Imana ngizotuma ifasha ngo mwijungo basi umuntu ngo ngere ngo numembe umuzamu mugombe nashitse wowe ukene kuzoba umuzamu mwijuru cyangwa ukene kuzoba hejuru cyangwa ukene kuzoba kuganza haleluya nukwiruka mwijuru kazoba ari abantu no mwijuru bazoba ari abantu baci kubera ikino hasi bari abantu ba fake nta kintu kuko ngo wabyinshi azokongererezwa uwabikiye ngo yakwe n'ibyo yarafise Imana ishimwe cyane tegereza kwiruka kugira ngo ushikire ubuzima mwabakobwa mwe muri hano mwabasore muri hano mwiruke n'imibereho mwiruke n'iterambere kugira ngo murishikire indakeneye ko umukozi w'Imana akomeye azamura ikiganza yumva akeneye ko umukozi w'Imana akomeye akazokorera Imana ku bwo hejuru azamura ibiganza tukana abandi mukeneye kuzoba abakosanze kuba umukozi w'Imana akomeye
ubishaka gusa urabiharanira urabikorera fata imyanya yo gusenga fata imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana fata imyanya yo gupfukama kenshi fata imyanya yo kwegera Imana ntabwo babitora mu nzira uzinduke ngo wabaye umuririmbyi ngo uwo munsi ninda zijwi rirenga rimwe irya mbere n'irya kabiri cyangwa irya mbere n'irya gatatu baririmbyi azi ijwi rirenga rimwe wavutse uyazi waje muri korari uyazi wafashe umwanya ntabwo byakugwiriye abaririmbyi kugira ngo baririmbe bakora amarepetisiyo nyene wa Kristo gifate ibihe bazibagira wibutse itwaje intwaro zose z'ukuri Haleluya. Abantu mwarimye mwakoze ibikorwa byo kurima utegerezwa kumenya igihe cyo kurimamo ukamenya igihe cyo guteragira ukamenya igihe cyo kubagara ntabwo upfa guteragira igihe cyose ngo ni igihe cy'imvura ngo igihe cyose oya hari ukwezi ko kurima hakaba n'ukwezi ko guteragira no mu bintu by'Imana niko bimeze iyo utamenye igihe cyawe kimwe nashaka kubereka murakibona utwo turiruka muratubona subiza inyuma babona utwo tunubona tuko turiruka n'abana n'ababebe ubuhanga bw'ibyuma byabo ni rezo n'ibiki n'amakonejo murabona utu tuntu twose ubona twera abona abana ariko baza kugwa mu nzira batarashika iyo bagiye kuba uri hano hari abandi baguye mu nzira kuba ugihumeka hari abandi baguye mu nzira uko kuba uriho ukwiye kubibyaza umusaruro ku bwa benshi ukwiye kubibyaza umusaruro ni murabe raba mwabonye abona abantu urabona hatsinze umwe mwamubonye nawe utegerezwa gutsinda mu bandi bose utegerezwa abandi batsindwa badatsindwa ivyo nje ntacyo bimbwira wowe utegerezwa gutsinda utegerezwa gushika ku ntsinzi ni amakuru y'abananiriwe mu nzira ni amakuru y'aho urugendo rwananiriye mu nzira wewe utegerezwa gushika kuri objective utegerezwa gushika ku ntego nabibonye uyo mwana arabonetse ariko abonetse mu rugamba ruhambaye urugamba ruhambaye kugira ushike ku ntumbero ni urugamba ruhambaye ariko
ariko bitebuke utegereza kwiruka ntubu wa nyuma utegereza kuba uwa mbere. ari abantu usanga iyo ariko ariga bati je sinkeneye kuba uwa mbere nkeneye guheza amashuri gusa we naho noba uwa nyuma nkahereza abamenye ariko nkamenya oya utegereza kwiruka ukagwana intambara. muraba umuntu yapfa mwanza muraba ukavideo nce ndabereka nce murabona umuntu kugira ngo aboneke nce ndabasobanurira ikintu kimwe. uyo ni wewe uyo ni wewe uyo ni wewe rabiyo wapfuye ku mezi ane uri mu nda urabona ingene wari umeze. mwe muriko murabibona hariya ku mezi atanu iruka n'ubuzima iruka no kubaho. iyo niwe ukwija amezi atandatu uri mu nda ya mama wawe. ukigira igitangaza ukibaza uri umuntu atangaye wapfuye ahantu hano wapfuye kure uri mvuye kure. icyo nshaka kubabwira muraza kugitahura rindi iyo yari we ukiri mu bisanza by'amaraso uri mu nda mama wawe atagira umuco atagira izuba wamaze amezi 9 abonye ku mezi umunani watangiye kugira agasura. mezi 9 arageze kuvuka. uyu munsi uvuke mu izina rya Yesu. byari byaranse ko kuva aho hantu, byari byaranse kuva muri icyo kibazo, byari byaranse kuva muri iryo geragezwa, byari byaranse kutabagwa. uyu munsi Imana iraguhagurutsa mu izina rya Yesu. letali yadazago hari inda ziza kuvuka rindira muraba. mwabonye ko gakanuye hajya kageze ko kiganzura. iyo gakanuye haba kageze ko kapfayo ngako karagiye. nawe usohoke aho hantu, nawe usohoke muri ako gasho, nawe usohoke muri iyo prison, nawe usohoke muri ayo maboko yagufashe. semene haleluya. sinzi ngo wugaraniwe he ariko uravayo mu izina rya Yesu. nawe wavutse mu izina rya Yesu. reka mvuge iki kintu. imana uko muyizi byoyinanira gutereka umuntu ikamutereka kwigisha imyaka 30 ikakuremo kwigisha iyo myaka 30 cyangwa 40 cyangwa 25 cyangwa ikagutereka ugahita uvuka uwo munsi nyene. ariko yo bishobora, ariko niyemeye kubikora ku muntu yamushiriyeho urugendo. haleluya. imana ntabwo byoyinanira kugutereka mu byo ukeneye byose utiriwe uraruha, ukisanga uri mu cyumba cyuzuye amafaranga, ukisanga inzu ihari. haleluya. ariko imana yabibitse muri wewe kugira ngo nawe ubireme. nutakora uzishwa n'ubworo. imana tugirire neza. utegerezwa kugwana, utegerezwa kwiruka n'ubuzima. ndabira kakandi nako ukuntu ikinyabwoya cy'indevelopa
kugwana intambara y'ubuzima kugira ngo ushike ku mugisha wawe. Utegereza kugwana intambara y'iterambere kugira ngo ushike aho Imana yakuremeye gushika. Zogera kuco yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana bibeshe. Iyo ivuze biraba, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifise ijambo ryanyuma kuri je. Zogera kuco yavuze, zogera nawe yambwiye, kuko Imana atari umuntu bibeshe. Iyo ivuze biraba, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo ryanyuma kuri je. Ngo nzogera kuco yavuze, uzokigera ku gute? Abantu Imana yavuze ko batageze ku byo Imana yababwiye. Abo muzi muri Bibiliya yabwiye ibintu bikomeye bapfa batabibonye. Imana ariyo yabivuze kandi ntubishikeho. Nikosa ry'Imana cyangwa nikosa ryawe? Imana ntigira ikosa, ikosa riva kuri twebwe. Imana yarambwiye ko nazoba umukene, ko nzoba umutunzi. Yarakubwiye, none maze kukubwira nawe wakoze iki? Okay, shiriramo akabagati. Murabi utegereza kwiganzura ubwo buzima urimo. Urabona ikinyugunyugu kiva mu kinyabwoya. Ikinyugunyugu kiva mu kinyabwoya. Kinyabwoya kirababa. Ikinyabwoya gifata mu biganza. Ariko akanyugunyugu ni keza, gasa neza, ariko kava ni muraba. Ngako kakiri muri gi. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Uri utimbe mu bibereke nabo. Ijambo ryanyuma kuri je. Zogera nimurabe ingene kagwana intambara yose kugira ngo kave mu buzima karimo. Nabi ingene kagira kagwana intambara yose kugira ngo kave mu buzima karimo. Ndaba caka inyabwoye. Ndaba abantu cugaraniye. Nawe hari ahantu wugaraniye utegereza gusohoka. Wabyemera kugumayo uzogumayo. Nabonye ko kavuyeyo. Raba ikintu kivuye muri cya kintu cyari kibaba, cyari kimeze nabi, cyari giteye ubwoba, ariko muri cyo havuyeyo akantu umuntu wese ashobora kwishimira. Ejo abantu bazokura babatangare, ejo abantu bazokura babumigwe, ariko kugira ngo upveyo pambana kwana intambara kugira ngo wisokore muri ubwo buzima.
haleluya. Utegereza gutera intambwe, utegereza kugira ikintu ukoze. Ngo ubuzima ndabwanse, ngo si ubuzima bwanje. Kubivuga n'amajambo gusa ntabwo bikwiye, ariko ari igikorwa cyo gukora. Amen. Kubivuga ngo ndabyanse ugacuguma wicaye. Abanyamibembe bane bavuze ngo kuguma hano nugupfa. Duhaguruke tugende tuje mu ngabo z'Abasiriya. Nibatugirira amahirwe badukize. Nitwapfa naho ntakunda ko dupfe tuje imbere, nta gupfa tuja inyuma. Haleluya. Iki Imana yakuremeye, Imana nivyo yinanira kurema akanyugunyugu nk'abantu mwe, ariko yemeye kubanza kurema akanyabwoya. Hama mwako kanyabwoya havamo Imana suko yakitabibona ko waravukiye muri uriya muryango. Kuba warawuvukiyemwo nivyo birumvikana, ariko kandi no kuwupfiramwo ntivyumvikana. Kuwuvukiramo nta kundi, warahavukiye, ariko gupfira muri ubwo buzima nikosa ryawe. Amen. Kuvuka uri umukene birashoboka, ariko gupfira umukene uvyange. Kuvukira mu vyaha ni kawaida, ariko kubipfiramo nikosa ryawe. Haguruka vuga ibi vyaha byabi wacu ndabivuyemo, ntegezo kwakira Yesu, ntegezo kwakira agakiza, ntegezo gukurikira Imana. Niwumva ubwo buzima ukwiriye kubugumamo, iryo nikosa ryawe. Uvemo, uhaguruke, wiganzure, ubicare mu gishasha. Twokomera Yesu amashimeshi. Igihugu kimwe ngo cigeze guteramwe inzara. Vuga ngo inzara. Inzara izura inzara. Cyari inzara ikomeye cyane. Abantu batangura gupfa, abana barapfa, abagabo babiri baravugana atariko dupfire mu bana tuje kurondera ubuzima. Ngo bafata urugendo bajya kurondera ubuzima mu gihugu cyabo. Baragenda bagezeyo muri icyo gihugu. Haleluya. Bagezeyo basaba akazi ku muntu umugwiza atungaye muri icyo gihugu, abaha akazi ko gukora mu mirima. Arababwira ngo nimunkorere, nimugera gutaha nzobahemba. Nta mpembo bigeze bavugana. Arababwira ati mwe nimukore, nimugera ko mwumva hageze ko mutaha muzohite mumbwira ndabahemba. Barakora, bakora nk'imyaka 4 batarahemba. Hanyuma baravugana ati harageze ko tujya kuraba imiryango, tujye kuraba abana, duhaguruke tugende. Babwira shebuja, baramubwira ati databuja twumva dukumbuye imiryango, tujye kuraba ko bakiriho ngo duhemba. Arababwira ngo ejo nzobahemba. Hari hageze igenya canke isarura ry'ibigori. Arababwira ati mugende mwirwe uno munsi, mwirwe murasarura, ku mugoroba ndaza kubarungika. Baragenda baratemagura ibigori. Bijya ibigori biva ko babyita gute? Ibishakashaka. Arababwira ati ituru ya nyuma muze mwe wese yikoreye umuganda w'ibishakashaka. Ituru ya nyuma. Baragenda baraca ibishakashaka, baza bikoreye umuganda w'ibishakashaka. Bageze muhira arababwira ati mu bituri inyuma y'urugo, inyuma y'inzu, hanyuma ejo muzozinduka mugenda. Bukeye mu gitondo arababwira ati mwankoreye neza bakozi beza, ngomba ndabahemba utahe. Ejo umwe wese wa muganda w'ibishakashaka
bageze mu nzira kuri frontiere igihugu ciwabo nico gihugu bari bavuyemo umwe aramubwira ati aka gasuzuguro ka databuja ikabaho bageze nkajya ku Rusizi yajya ku Rusizi mu Gatumba hagati ya Gatumba n'u Burundi umwahagarara hejuru aravuga ati aka gasuzuguro ka databuja jewe iwacu nabishakashaka byari bihari arawufata wa muganda w'ibishakashaka awutereramo amazi mugenzi we aramubwira ati ariko uzi ko databuja twakoranye neza ko ari we yabonye udukwiriye genzo ujana ndawushikana ko ari we yabonye umwiriye ariho databuja yabonye amwiriye guhemba ndawujana ko namukoreye neza ibiyone byo bikwi nzogenda ndawusazizi kawa nta kundi ko ari yo mpembo nta kundi aragenda aramubwira ati ariko uri kicucu iwacu nta byatsi bihari hari n'ibyatsi byiza gusumba ibyo bishakashaka ibyo gusasiza ikawa birabuze taka n'agaso norenguka imbere y'abana arikora ibyatsi kubera ko bataco yari acikoreye aramusiga agatwe nakubwiye ute hasi uzonsanga muhira acarigira washitse hakiri kare washitse mu ijoro bw'ijyo ko yari aremerewe yikoreye ibyatsi ageze mu rugo abana baza kumusanganira tangura kurira ko abana bari baziti data aratuzaniye two kurya aratuzaniye ibyiza ubona yikoreye ibyatsi abana bararira umuvyeyi arababwira ati bana nzobabwira ejo turuhuke reka turyame nzobabwira ejo kwari kugira ngo isoni zimuveko azabwira amakuru ngene yagenze okay yakoreye ibyatsi ahitira afata wa muganda w'ibyatsi awutura mu ikawa azinduka mu gitondo ca kare muri bya byatsi yo kubisasiza ikawa abana batarabyuka ngira bisase mu ikawa afunguye wa muganda w'ibyatsi asanga indani harimo zahabu indani harimo amadolari asanga indani harimo ifeza asanga menga twakoreye ubusa ariko muri ibyo bimeze nk'imiganda y'ivyatsi indani habitse ibintu by'agaciro wewe kora ayirobera my God imana ije guhemba abantu umenga ntacyo bakoreye umenga bakoreye zero wewe mana yanje mana imana muri uyo muganda w'ivyatsi habitse ubutunzi muri ibyo bintu umenga nta gaciro bifise mwayo masengesho abantu basuzugura hagiye kuvamo ikintu gihambaye wonyemera ukazamura haleluya wewe nyene uri kuranyumviriza uri kurankurikirana imana data wa twese igiye gufata muri ibyo bintu bitagira ishusho ibyo bintu bitagira agaciro imana ikuremo ibintu by'agaciro ntabwo nyumvise ubuzamuye haleluya wewe reka gucika intege asangamo ifeza asangamo ringodo ibiro bya zahabu imana yo mwijuru igiye kuguha impembo muri ibyo umenga nta gaciro birimo muri ibyo umenga nta shusho bigira asemene haleluya aho nyene ahitira afata za zahabu agenda kugurisha arasuma fata ibintu byiza by'agaciro inzu yari yarahengamye isigaye imeze gutya yarahengamye babona tanguye gutuza amabeni y'amabuye n'amagravi wa mugabo mugenzi wiwe aramubwira ati wowe bimeze gute kumbe data bujya ahora guhemba ukarunka amafaranga aramubwira ateka muri wa muganda w'ibyatsi nasanzeho ibintu by'agaciro erega muri ya masengesho wasenga mengana ibyatsi muri bya bindi wakorera imana mengana ibyatsi hagiye kuvamo ikintu aterega muri cya kindi wata mu mazi nasanze harimo ikintu cy'agaciro nasanze harimo ubutunzi
munsi imana yo mu ijuru igiye kukugurura ibintu bikomeye, ibintu bihambaye, ariko ntabwo mubyumva. muba muzamuye haleluya. wewe shishikara ukorera imana, shishikara ubandanye muri ibyo bintu bitagira ishusho, muri ibyo bintu bitagira agaciro, menga ntacyo bimaze. hagiye kuvamo ikintu gihambaye n'ukuri kw'Imana, kuvamo ikintu gihambaye. muri mwebwe harimo abantu bagiye gusayangana, babona guza akamodoka, babona inzira hindutse, babona iwe ibintu bira asema haleluya. Bibiliya irambwira ngo Dawidi igihe yarazanye isanduku y'isezerano ayizanye i Yerusalemu, ngo bari mu nzira bayizanye, abaherezi bayizanye ikwegwa n'inka zije zirayikwega, ngo izo nka zari ziyireruye zirahengama kugira ngo zanyereye mu kinogo. iyo sanduku y'isezerano igira yikubite hasi, ninde yayisamye? Ninde yasamye isanduku y'isezerano? Ninde yasamye isanduku y'isezerano? Abantu barasoma Bibiliya. Ninde yasamye isanduku y'isezerano igihe yari inyereye? Ninde se? Dowegi ni watutse Dawidi. Uwabyuye isanduku y'isezerano igihe yari ihengamye bariko barayijana ku mugwa. Ninde? Ninde gaheje? Mwese muramwibagiye. Yitwa ndese? Ninde? Ninde yasamye isanduku y'isezerano Imana igahita irimwica? Nta nama Bibiliya mugira ngo murabe, muzi niyo bitumbereye. uyu abari examen mwese bananiye. Ninde yasamye isanduku y'isezerano? Ishengero ryose nta n'umuntu uzi. Ari ninde? Yakobo? Ninde avuze ngo Yakobo? Cho yavuze zogera naho yambwiye kwimana tarumu ibeshe, iyo ivuze biraba yategeka bigakomera. Yitwa Uza. Dawidi ngo agarukana isanduku y'Imana isiyo. Ni mu gice cya kangahe muri Samuel wa kabiri.
gusoma Bibiliya. Dawidi azana isanduku y'Imana i Siyoni. Gatandatu kuri gatandatu aravuga ngo maze bashitse ku mbuga ya Nakoni, Uza atuma ukuboko ngo asame isanduku y'Imana kuko inka zari zitirimutse. Maze uburake bw'Uhoraho buziriringira Uza, aca mutsinda aho nyene amuhoye ico gicumuro, agwa ngaho iruhande y'isanduku y'Imana. Ku murongo w'icumi, nuko iyo sanduku y'Uhoraho Dawidi ntiyakunda kuyijana iwe ku mugwa wiwe, ariko ayikebereza kwa Obedi Edomu w'umunyegati. Imara amezi 3 mu nzu yiwe, kandi Uhoraho aha umugisha Obedi Edomu n'abo mu rugo rwiwe bose. Amen. Imana iha Uza umugisha kubw'isanduku y'Imana yari ibitsi wiwe. Bwana sifiwe. Iha umugisha Obedi Edomu kubera isanduku y'Imana yari ibitse iwe. Yesu atugirire neza. Bibiliya iravuga ngo Dawidi aravuga ngo isanduku yica abantu sinoyizana mu rugo rwanje, mfise abagore barenze umwe, amanyanga mfise iramara, noneho ngo yijana kwa Obedi Edomu umunyegati. Haleluya. Ayijana kwa Obedi, siwe wariko, ni Obedi Edomu. Ngo isanduku igeziwe, Imana imuha umugisha. Ndashaka isanduku y'Imana irari wawe uyu munsi, isanduku y'Imana irare mu rugo rwawe, isanduku y'Imana irare mu muryango wawe, isanduku y'Imana irare. Ngo barayizanye, abanditsi baravuga ngo barayizanye, Dawidi yaravuze ngo tuyijane kwande. Baravuga ngo muyijane kwa Obedi Edomu, umuntu ataca amaze mu gihugu, kuko niyatanga amaturo yari umukene, niyashikana ibwami naco yari afise. Baravuga ngo tuyijaneyo imwice ubundi ntaca amaze, nihagera iraza kumwica. Muranyumva? Abinyuma muranyumva? Ongereza volume ku mabafure y'inyuma. Ayo mabafure jana hari. Bari bazi ko Imana iza kumwica, buza guca basanga yapfuye. Ngo barayizana nibadodoye, nibaramucije, bazana isanduku y'isezerano bayishira hanze mu rugo, baca barigendera. Obedi asohotse hanze asanga isanduku y'isezerano iri hanze mu rugo iwe. Asubira mu nzu abwira umugore ati ndabonye isanduku y'Imana. Isanduku y'Imana urayibonye mu rugo, yahageze ite? Tinanje ntavyo nzi. Aramubaza ati irabe, urabe ni Imana yahe? Ni Imana yahe? Ni isanduku y'Imana y'Abafilisitiya? Ni isanduku y'Imana y'Abamidiyani? Canke ni yahe? Aramubwira ngo ndayibonye, ni isanduku y'isezerano y'Imana ya Isirayeli. Haleluya. Aramubwira ati agasangwa ari Imana ya Isirayeli yageze mu rugo iwacu, yinjize mu nzu. Obedi Edomu abwira umugore ati turayiraza he, ko tutagira ngo tuyiraza kandi ari Imana y'inyacubahiro. Tunganya ibi bintu. Haleluya. Turayiraza he ko ari Imana y'inyacubahiro? Umugore waramubwira ati ariko ntuzi ubwenge, fata aha twahora turyama kuri ubu buriri, kuri iki gitanda turyamako, twebwe turyame hasi nayo tuyishire hejuru, ikwiriye icubahiro. Uyu munsi uhereza Imana ikibanza ca mbere mu mutima wawe mu izina rya Yesu. Tuyihe icicaro, twebwe turare hasi.
bayishira hejuru ku kuburiri nabo bajyama hasi. Muka Obedi Edomu aramubwira ngo fundurura urabe ko ariyo neza. Semeni haleluya. Nanje ngiye kuvuga mvuga ibigwi by'abagore nzi Imana yakoranye nabo, ndayivuga mu bigwi kuko ikunda amashimwe, ikunda abantu bayivuga neza. Semeni haleluya. Ngo afunduruye ya sandugu asanga indani hariyo zahabu, asanga indani hari ibintu by'agaciro. Bene data ni muyigumye, iyo Mana ifise ibintu byose mukeneye. Aramubwira ngo shishikara uyivuge, vuga abandi bagore yagiriye neza, yakorayo agakurayo amadolari, yakorayo agakurayo amafeza, yakorayo agakurayo ibintu by'agaciro. La. Semeni haleluya. Mu mezi 3 yamazi wabo ubuzima burahinduka. Obedi Edomu yari umunyamadeni, yari yuzuranye amadeni. Amadeni yaramwishe, yaramumereye nabi, atangura kwishura abantu tudeni yari afise. Ndagomba iyo Mana barihira amadeni mu izina rya Yesu. Ndagomba iyo Mana barihira amadeni mu izina rya Yesu. Ahigeze amadeni arishugwa, ahigeze batangura kwishura amadeni. Inzu yari yarahengamiye yarasambutse, batangura kuyisubiramo kuko bari baronse ifaranga. Batangura kubaka inzu, bayigira gasekebuye, itangura kugira amahembe iraba hariye. Batangura gutunga inka, batangura gukama. Abana bava muri kaki bajya kuri internationale, ubuzima burahinduka, batangura kuvuga igifaransa. Ubuzima bwawe buzohinduka Imana niyagera mu rugo rwawe, Imana niyagera mu nzu yawe. Asema haleluya. Inyuma y'amezi 3 abantu bajana amakuru aterega Obedi Edomu ubuzima bwarahindutse. Kuva Imana igeziwe ubuzima bwarahindutse. Ndagomba ndakubwire bajya nyene bayizanye bazingwira za kumwica, nibo bajanye amakuru agira kabiri bayashira Dawidi, baramubwira ngo erega Obedi Edomu yarahinduriwe amateka. Ndashaka ngo bajya bazanye amakuru mabi baba nibo bazojana amakuru meza. Bati twasanze Obedi Edomu ubuzima bwaramaze guhinduka. Haleluya. Atuma abandi bagabo bo muri protokole gugenda mu ndabire murabe kwa Obedi ngene bimeze. Bahageze basanga mu kwinjira ubanza gufyonda sonete. Isandugu isezeranira mu nzu mu gipangu ahantu hameze neza. Imana ikunda icubahiro, ni wayicubahiro nayizoguha icubahiro. Aba bantu ndabagira gute kugira ngo bumve Imana ndiko ndavuga? Ndiko ndababwira Imana iyo ishize hejuru nayigushira hejuru. Imana uyigiriye ibyiza nayigukorera ibyiza. Basanga utwana twarabyibushe, basanga isura yarahindutse, bambaye neza. Barababaza ati aha ni kwande? Basanze utwana tuko turakina hanze bya bindi abana bakina. Atani kwande? Ngo ni kwa Bido. Bido ninde? Ati nyene ni Obedi twagahinye twagashitse. Urabona iyo umuntu yateye imbere n'imvuga irahinduka. Wowe witwa nde? Emeline. Niko baguhamagara. Bacagwa meme, ivyo nivyo mu muci. Ngo witwa nde? Ngo nitwa meme. Ngo yitwa Bido. Bido ninde? Tini data Obedi Edomu. Tinyene. Tako nakazina ko mu muci. Baheruka bamukizime, basanga amatara araka, basanga ibintu bimeze neza, basanga ubuzima ni bushasha. Ndashaka ngo basanga isura yawe yarahindutse.
Obededomu arababaza ngo muje gutora iki? Ati tuje gutora Imana. Ati Imana ntabwo baza kuyitora ata amaturo bazanye. Kena mubanze muzana amafeza, mubanze muzana amashikanwa. Imana ntibapfa kuyijana gutyo bamushika. Reka ndakubwire, ni wubaha Imana abantu bazogushikanira. Ni wubaha Imana. Reka ndababaze, igihe Yesu yavuka bari abanyabwenge, bari abamajusi bajya baje kumushikanira, bari bakijijwe, barasenga. Kirazira kuja imbere y'Imana iminwe misa. Bari bazi ko bagiye imbere y'Imana ya Isirayeli, nabo batari bakijijwe. Baravuga ngo Imana ikunda amashikanwa, iyi Imana ikunda ibimazi. Nitugende twenyene. Ndababaze, ibimazi byariye Yesu? Ni Yesu yabiriye? Yesu yari kubijya kiruhinja? Byariye nde? Byariye abavyeyi. Ndababwiza ukuri, abatunze uyu mwana bazomurirako. Utunze uyu mwana azojya. Semeni haleluya. N'abavyeyi baragera muri pire imirongo ari mirongo kubera ko bahetse umwana. Kugira ngo bahetse abana bose baje imbere, abahetse abana bose batonda imbere, abibungenze batonda imbere. Ntabwo batondetse imbere wewe, batondetse imbere icyo ufise. Ni waba ufise uyo mwana, ni waba utunze iyo sanduku y'isezerano, uzogera ahantu baguha ikibanza, baguha umwanya, baguha icicaro. Bazoguha icicaro, bakugaburire. Ubona umuntu araje n'igitenge cyiza, ati nukuri warampeza agiye wa munsi nanjye atakiye. Utese siwe yahaye umwana ari muri wewe. Ubona umuntu araje ati nukuri numva noba inshuti yawe. Inshuti siwe wabereye inshuti, abereye inshuti kiri muri wewe. Umugabo yari umukene mu gihugu wa nyuma, bisangana umubosi, aratunganirwa. Kubera iki? Yamenye guha agaciro Imana. Imana ishimwe. Ndavuze ngo Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo Imana ishimwe cyane. Sema haleluya. Mundabira ishari rya Dawidi yagize ishari kubera ibintu Imana yakoreye Obededomu. Aca atuma isanduku ngo bayikureyo. Kumbe mu mezi 3 gusa ubuzima bwamaze guhinduka bw'umugabo witwa Obededomu. Mu mezi makeya, mu minsi mikeya, mu majoro makeya, mu minota mikeya, mu masaha makeya, Imana yohindura ubuzima bwawe. Abantu bagatangara, bakakuraba bagatangara, bakumirwa. Ubuzima burahinduka bwose. Sivyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mutima wibiza tabakunda. Yadusanze mwifata yadusanze mwifata idukuramo, iratweza iratubarira, ikiruta ibindi ukeneye kubwawe
ahubwo yite ku izina mwiza kuko ndi Imana yamuremye. Nimba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro, aho nagende abishakishe gukora ibyiza ubudacogora. We nita ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwiza kuko ndi Imana yamuremye. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbane mu mutima ibizaza n'abakunda. Yadusanze tugaragura wifata idukurayo, iratweza iratubabarira ikintu kindi dusezeranyo. Hallelujah. 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 Ibyo Imana ikeneye nibyo byiza gusumba ibyo abantu bakeneye. Ibyo Imana yifuza kukugirira nibyo byiza gusumba ibyo abantu bakugirira. Wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye, wanyeretse ineza, wanyeretse ineza, ineza, wanyeretse ineza ihambaye. Imana ikwereka ibyiza byayo. Nari mvuze ngo Imana ikwereka ibyiza byayo, ikwereka ibyo ukeneye. Haleluya. Wa muntu yafashe umuganda w'ibyatsi akawuta mu nzira, urumva uruhombo yagize, agakiza ntushire hasi, naho umenga nta gaciro gafise imbere y'abantu b'abapagani, ariko ejo bazogasobanukirwa. Ndavuze ngo ejo bazogasobanukirwa, ejo bazosobanukirwa Imana yawe, ejo bazosobanukirwa Imana waje gusenga, bazoyisobanukirwa. Reka tuve dusenga, ariko isengesho dusengera mu uyu munsi ni ijambo cyane, ni intego yo kubwira Imana ikatubohora iri bohero ry'indoto mbi. Abadayimoni batera ubuzima bwacu bazananye mu ndoto, inzozi, inzozi zose zitava ku Mana ziratuvako. Narivuze ngo inzozi zose zitava ku Mana ziratuvako. Semene, haleluya. Ziratuvako, ziratuvako, ziraturekura. Tugiye gusenga, twiyambanurota ibintu bibi byose bigatuma ubuzima bwanyu busubira inyuma. Turagomba muri aka kanya tubyiyamure. Imana ishimwe cyane. Haguruke.
tugiye gusenga twikunga ibintu byose twakorewe ibintu byose by'abarozi